ubushize nababwiye ukuntu recommandation ikora. Abantu bashobora kuza kuri page yawe bakagushigikira mu gukopyonda kuri avis cyangwa review, bakandika ama commentaire ashigikira page yawe, bavuga ivyiza vya page yawe, sivyo? Ivyo bituma ugira visibility niniya, bigatuma algoritme ya Facebook igushigikira. So rero hari abantu batwandikiye batubwira ati naho biruko kuri page zacu ntabwo tubona iyo buto ya avis cyangwa ya review kugira ngo abantu bashobora kugira ante kudufasha ku recommand. Okay, ivyo bituma rero bitegwa niki? Reka ndabereka. Unaona nk'uyu ngaha, aha niho twategereza kubona, aha niho twategereza kubona iyo buto ya review, sivyo? Murabona ko atayiriko. Okay, tugende ahandi turabe ko nko kuri Naason star. Okay, urayibona ngaha. Okay, wait. Okay, aha murabona ngi, murabona ngaha ko kuri page yacu ya Naason Star TV ngaha iriko. Mubonye itandukaniro, hamwe iriko ahandi ntayiriko, sivyo? So rero bitegwa niki? Kanda bahe inyishu ya mbere. Inyishu ya mbere nuko page Facebook, okay, ijya review iboneka kuri page Facebook, ziya page twuguruye tutagize professional mode, ziya content tuba twaratanenze on in professional mode, ntabwo dushobora kubona ko iyo buto ya review. Buto ya review tuyibona kuri page. Okay, nimba rero wewe wafashe konte yawe ukayishyira muri professional mode, aho wewe ushobora kubona iyo buto. Namba naho ari page wuguruye ndezeho, bisigura ko hari setting utagize utuguruye. Rero muri no video ngiye kukwereka ukuntu etape par etape ushobora gusettinga kugurura iyo buto kugira ngo iyo buto ishobora kuboneka kuri page yawe. Icyo dukora, turaza ngaha kuri profile yawe ya Facebook, tukinjirako tuzi no hejuru aha ku gakaramu canke ngaha tugafyondako. Dusibanze ko tuca tumanuka no munsi tuzikura abantu handitse detail, urahabona ngaha. Okay, tukafyondako. Dusibanze ko tuca tumanuka ngaha, turabona ngaha kuri detail murayibona ngaha. Okay, habunditse ngo rating and review off, irugaye. Abantu ntibashobora kuyibona, abantu ntibashobora kugufasha kurekomandinga mu gihe ikiri off. Icyo ukora nuko uyugurura ikaba on, sivyo? Tuca twinjiye ko murabona ngo allow other to view and leave review on your page. Review are public, influence your rating and cannot be deleted. You can hide your rating and exiting review from your page and keep people from leaving new review at any time. Okay, donc ushobora kugira ibyo bintu bya recommandation, ibyo bintu byo kwandika ukavuga ati Jesse ndabikeneye. Ubikeneye naho utegerezwa kugura iyi itugira allow review on your page. Okay, ngaha akakana urakabona ngaha uza gusanga ataka kavikariko. Icyo ukora uzo kugafyondako, cyonze urabona ko hacaza ako kantu ka blue, sivyo? Hanyuma ugutufyonda ngaha kuri save. Cyonze kuri save, donc review nge refreshing genda kuraba ngaha kuri urako yaciza rero ngaha yaje. Okay, ngaha yamaze kuza. Cyangwa abantu bacakora bashaza gafyondako, then ushaka kubona ngaha ngo yes kwa ibintu nk'ibyo. Okay, nivyo mwabibonye. Hari kibazo wumva ushaka kubaza, ushobora kutwandikira muri commentaire kugira ngo tukwishure. Merci beaucoup ku bantu twabanye mwari kumwe na Naason kuri micro za Naason Star TV. Tugusaba reko ukora subscribe hanyuma partage ndetse na commentaire. Merci beaucoup.